Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mushinga ntahanyakiriye ni representa wanje. None mwumva ari ndarongoye uwundi. Amen amen. Ariko urumva Imana iguteye iteka naho baba baragukuye baguma bakwambika agahuzu. Kuko Imana igize nte iguteye iteka. Amen. Imana yo mwijuru ibatera iteka. Imana yo mwijuru muyiyumvemwo ko ari yanyu. Amen amen. None umuntu afise Imana yobura iki? Amen amen. Haleluya. Nagomba bamfashe turirimba akaririmbo ka 16 ko mu Kirundi. Pastor Anakre yavuze ati zimwe za kera zijya nyene. Amen. Hari icyo yazibonyemwo. Amen amen. Twebwe rero natwe abakera niyo source yacu. Nizo twamatwi tuvomamwo. Amen. Abera banezererwa izina rya libamara imibabaro. Libamara imibabaro lirabatinyura umutima ukomeretse. Haleluya. Niryo riukiza ushonje rirauhaza rirurushe. Niryo nkinzo yanje nziza ihora inkingira n'urutare nubakako inzu yanje ntigwe. Ni wewe wanyitaniye kuri mwami mwanje urumwunge randagira n'umukunza nk'inda. Ni wewe bugingo. Hey. Kuri wewe niho nangurani waniruka. Niwe ushitsayo ndiko ndasenga wemere ishimwe ngushima naho nabasha kuvuga ibikubere. Sinshobora kugushima uko bibere. Ariko shitse mwijuru bizoshobokera. Nkirorereye uwo munsi nzohora ngushima. Nzoremeshwa n'iryo zina ninagera nzoremeshwa n'iryo zina ninagera gupfa. Haleluya. Haleluya. Uno munsi ndagomba kuvuga kubera ingene abera bameze. Haleluya. Abera barafise ikibatandukanya n'abandi. Abera ukuntu babona siko abandi babona. Abera ukuntu bagenda siko abandi bagenda. Amen. Imana idushoboze tubabera. Ibintu abandi birukira sivyo abera birukira. Mugabe ivyo abandi birukira abera birabakurikira. Amena. Abera bafise ibintu bibakurikira batabirondeye. Amen. Abera baririra kwera. Abera baririra iryo zina rya Yesu. Nibwo butunzi bwabo. Amen. Umuntu yera izina rya Yesu nibwo butunzi bwiwe. Amen.
izina rya Yesu ngo rigirane, ngo ribamara imibabaro. Izina rya Yesu si amafaranga bamara imibabaro, si umuryango bamara imibabaro, ariko izina rya Yesu ngo niryo ribaremesha, ngo niryo ribakingira, ribarigira inkinzo. Ibibazo bije bahagurukana izina rya Yesu. Abera bahagurukana izina rya Yesu. Mbega birashoboka ko umuntu aba uwera? Ego birashoboka. Iyo ufise iryo zina rya Yesu uraba uwera. Amen. Abantu bera ntibagendera mu nama z'ababi. Ababi, mbega ababi murabazi? Ababi babahe? Baba muri twebwe nyene. Harimo ntavuga ngo bampenze. Oya, ntibaguhenze, bakubwiye ibyo wagomba uca urabikora. Amen. Haleluya. Umuntu azoza avuga ngo bambeshe, uzoshika uti niwihane sharika kubisha. Amen. Kuko wambwira ati tuka pastor Anacre, turabona pastor Anacre yakuvuza ibi nibi, tugende kumutuka. Nari nsanzwe ntukana nkangirane hokiyo tugende. Kuko yavuze ivyo mbayemwo, yambwiye ibintu binezera, ariko atari komeze. Cyangwa ntoya ahubwo ngo ndamuhezagire, kuko niyo yakira ntazosubira kuntuka. Amen. Ayo majwi abana n'umuntu. Amen. Ntiyagira umuntu azovuga ngo bambeshe. Oya, bavuze ivyo wagomba. Turaje kuraba abantu bavuze ngo bababeshe canke bakoze ibintu kuko babahanuye. Oya, ukora ivyari mu mutima wawe. Urashaka no kuja guhanuza umuntu akakubwira ibintu vyiza, ugaca kurondera uwundi kugira ngo uronke ukubwira ibihwanye n'ivyo ugomba. Ibyo bintu murabizi. Amen. Abera banezererwa izina rya Yesu. Icyo mpa mugashishike. Ibyo narabibonye muri iri shengero. Hari abantu banezererewe izina rya Yesu, kandi iryo zina rya Yesu ryarabaguye ribashikana kure. Bijya abandi bantu birukira byarabaherekeje, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muharanire ubwa mbere ubwami bw'Imana, ibisigaye muzogira nte? Muzovyongegwa. Ishengero ry'uno munsi baharanira inyongera. None gabasha, hari umuntu barongera ibintu byinshi, kongera se utuntu dukeya. Nico gituma abantu benshi tugumana utuntu dukeya. Kubera iki? Duharanira inyongera. Ariko hamwe twoharanira ubwami bw'ijuru, hamwe twoharanira kwera, hamwe twoharanira kwera, ibindi byose byodukurikira. Amen, amen, amen. Nyakubahwa Perezida yaje muri iri shengero atagira n'ikinga. Hari kinga wari ufise? Nta kinga yari afise, n'inkorofani ntayo yari kwigurira. Amen, amen, amen. Haleluya. Hamwe na ekipe yiwe barasenga Imana, baragenda baronda barusha pi uko yari yonze. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Duharanira ukwera. No munsi duhagaze mu ishengero risukuye gutya, kuri jewe ndabazi, kuri jewe nzi ngene vyari bimeze, nta kindi gitangaza nkeneye. Bindutira umuntu yapfuye azutse. Amen, amen. Kuko raba imitima yazutse uko ingana. Duharanire kwera, duharanire ubwami bw'ijuru, ivyacu bizogenda neza. Abantu bera ntibaraba uko abandi baraba. Turavye abo bantu bera, Bibiliya bita abahigwe. Abahigwe si abantu bafise ibintu bikwegana. Uko niko twebwe abana b'abantu tubona. Tubonye umuntu afise ibintu bikwegana niwe muhigwe. Ariko Yesu yaravuze ku bahigwa baribo. Uravye abahigwe Yesu avuga, nta bintu by'ibintu bimwe tuzi tubona. Oya, abahigwe n'abantu babona uko abandi bantu batabona. Amen. Usaba Imana iguha amaso abandi bantu batabona. Turi kumwe. Dusaba Imana iduhe kubona uko abandi bantu batabona. Kuko ababaye gutyo barahiriwe.
dusomye ajya muri Matayo 5 turabona abahigwe Bibiliya ivuga. Turasoma tunyarutsa tuvuge ku bahigwe Bibiliya ivuga kugira ngo tuje kuraba ko umwanya wogenda neza. Yesu yerekana abahigwa baribo. Abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera. Ahera ko aravuga arabigisha ati: hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Aboro mu mitima yabo. Amen, amen. Ntiyavuze ngo hahigwa aboro, ariko yavuze mu mitima yabo. Amen. Aboro mu mitima yabo. Aboro n'abantu bama bafise ibintu bakeneye, bamabona ko bikenye. Mu Gifaransa bavuga ngo les pauvres d'esprit. Amen, amen. Les pauvres d'esprit. Mu mpemu yabo bama bumva bagira ati no kumva Pio yigisha, no kumva Pastor Emile, no kumva Nakri, no kumva Dr. Yig, no bakama bumva bafise bezwe. Aboro n'abantu bafise ibintu bama bakeneye, n'abantu batigera babumbwa. Mu mitima yacu ntituza twigera twumva inzara y'ubutumwa yaheze, inzara yo kuririmba yaheze. Twamana ubwo bworo, twamana uko kurondera, twamana iyo nzara. Amen. Aho Bibiliya ijuru riko riraturaba rivuga ngo hajya mu kigobe hari umuntu ahiriwe. Irya nzara ntisanzwe. Haleluya. Matayo navuga ngo urondera usaba arahabwa. Abo bafise iyo nzara, abo bafise iyo nyota, abo bafise ubwo bworo bazogira nte? Haleluya. Bazohazwa. Amen. Ngo hahigwa abatuntuye, kuko aribo bazokwirugwa. Batuntujwe niki? Batuntujwe n'abakiri mu vyaha, batuntujwe nuko batarabona umwami wabo. Nico kibababaje, nico kibaraje ishinga. Ngo hahigwa abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Hahigwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Hahigwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Hahigwa ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Aya majambo ni Yesu yari karayavuga, ni Yesu yari karabiyerekana. Ntitwageze tubona ngo hahigwa umuntu afise igorofa, hahigwa umuntu afise amaremorke, hahigwa umuntu afise abana benshi. Oya. Amen. Umunsi umwe nagiye kugendera, nibaza ko maze kubivuga, nagiye kugendera umukozi w'Imana umwe. Ngiye mu nzi wiwe sanga n'intebe yo kwicarako ntayiriho. Hariho ubukene bwinshi pe. Umuntu kwamuyuti ibintu bimeze abantu babayeho gute. Umukozi agiye mu cumba acaramenagura n'ibintu byari biriho, kuko akabati bagashira mu cumba ko muri saro hari hato. Nja numva mubajije ngo mbe ntacyo ubaye. Ngani hari abaraho bari kuvuga ngo uramumenye ivyo ushobora kuriha. Ariko we yavuze ati ngo mbe ntacyo ubaye. Uwundi ngo ntacyo mbaye n'ivyombo bimenetse gusa. Imana ishimwe. Aho bari bafise umwana mu kumugaburira bacisha muri sonde mu zuru. Uriko uravyumva? Ndaraba uwo mwana, ndaraba n'utwo tuntu tumenetse. Ndanumva amaso zarakorotse. Ati bigenze gutega mukozi w'Imana. Ntoya jembo n'ibintu byo ngaha bigoye. Ati mu izina rya Yesu nta bigoye ngaha. Ati Imana yaranyizigiye. Ati yabonye ko ibintu bishobora. Nca ndaboroga nti ndumupagane n'ukuri. Ndabwira nti nunsengere pe. Njanumva mu mutima hari ikintu cyo kuvuga ati nawe mufashe ibyo ushoboye. Amen. Haleluya. Amaso yo mu mubiri yanyereka ko agowe, ariko muri we yarazi ko ari ibintu ari karacamwo gusa. Dawudi aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira icyo ntinya. Kuki? Kuko ndi kumwe nawe. Ewe muntu uri kumwe na Yesu, muntu uri kumwe na Yesu, muntu uri kumwe na Yesu ntiyagira icyo utinya. Kuko ubu buhigwe tubona sibwo Yesu abona. Ubwo babwita nk'inyongera. Je sinzi ko umuntu bamaze kongera. Ari umuntu bamaze kongera. Banga nta no bokongera ishati. Abongera bongera agafu cyangwa uduharage dukeya cyangwa
amen. Donc izi nyongera turondera ni iby'akanya gato. Igituma inyongera yama ari nto nuko ari iy'akanya gato. Izi nyongera zose mwaronse ari abamaze kuronka inyongera, nibaza ko atari zo umuntu ashira ku mutima. Umuntu ashira umutima ku gusuma neza, amen. Abera turafise ibyo dushira ku mutima. Umutima wawe ushira kuki? Umutima wawe uwushira kuki? Amen. Ubwo ntuwushira ku nyongera, ariko umutima wawe uwushire ku kugororoka. Umutima wawe uwushire ku kurondera Imana. Bijya bindi wagomba gushira ku mutima, Bibiri ivuga ngo ni inyongera, tuzovyongerwa. Amen, amen. Ariko hari ikintu Yesu atubikiye. Amen. Nagomba mvuge, mbandanye kumbure, tunyaruke, mvuge ku wundi muntu icyo Dawudi yavuze. Dawudi yaravuze nawe nyene ku bahigwe. Yesu yavuze ku bahigwe, Dawudi nawe yaba mwisi yaravuze ku bahigwe ingene bameze. Amen. Hajya mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere. Zaburi igice cya mbere. Abahigwe abaribo. Nawe nanje duce turaba ko turabahigwe. Amen. Amen. Ko mwahora muvuga amen. Amen. Abantu bavuga iyo bahoze umugira uti mbe ubwo ntibatwawe akaba ari je nsigaye. Amen. Mugabo no kuraba aho batwawe hariho. Kuko ibidutwara ni byinshi, ibiturondera ni byinshi. Amen. Hahigwa umuntu ataja ku mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Umva uwo muntu ahiriwe. Amen. Hahigwa umuntu ataja ku mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Umukozi w'Imana Dawudi, uwo Dawudi yashingira, uwo umuntu Imana yashingira intahe, yaravuze ku bahigwa baribo. N'abantu badasanzwe, ntibaja mu nama zo gukora ikibi. Nta muntu abosha, nta muntu ababwira yandi majambo. Oya. Amen, amen. Araja kuvuga ingene bameza abo bahigwe, araja kuvuga ibibanezera. Turaja kuraba ku bantu baja ku mohe, turaja kuraba ku bantu bicarana n'abanyakibi. Iherezo ryabo ryamarirura. Hari abantu bari mu minyororo bagacaga ngo n'abantu baduhenze, n'abantu baduhenze, n'abantu babahenze. Ngo ariko ngo ibimuhimbara, umve wa muntu ingene ameze. Ngo ariko ibimuhimbara ngo biri hehe? Ngo biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ngo kandi vyagezwe vyiwe nivyo ashira ko umutima ryari ku murango no mwijoro. Umva uyu muhigwa ingene ameze. Ivyagezwe vy'Uhoraho nivyo bimuhimbara ryari ku murango no mwijoro. Hari abantu bakizwa ku murango, mwijoro bakagwa. Sivyo ga yemwe? None ni muduze ukuboko abo bantu. Sihirahira muduze turabe. Ariko bibaho. Ariko uyu wewe ku murango no mwijoro ivyagezwe n'Uhoraho nivyarimbura. Esi cyomba tukababo muntu ku murango ivyagezwe vy'Uhoraho, ku mugoroba ivyagezwe vy'Uhoraho. Aba bantu yaravuze ingene bazomera. Tubandanye dusoma. Ngo uwo muntu ameze gutyo ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cama igihe cyaco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizogenda gute? Kizomugendera neza. Ninde agomba ku bintu vyiwe bigenda neza? Abagomba ko bigenda neza naje ndimwo. Umuntu agomba ku bintu vyiwe bigenda neza, ivyagezwe vy'Uhoraho. Haleluya. Uri ngaha mwisi, umuntu akaza kukuyagira ukaraba ko ivyo bintu Yesu abikunda. Paulo ariko arandikira Timoteyo yamubwiye ngo wame wibuka Yesu Kristo yabambwe. Amen. Uri kurayaga na bagenzawe
uri muri afere zawe ukama wibuka Yesu Kristo yabambwe, ngo uzomera nk'igiti gitewe hafi y'amazi adasuma, ngo ibibabi byacyo byama bitotahaye. Icoma nkama ntotahaye. Inzira ni imwe, inzira nuko yirimburiye ivyagezwe vy'Uhoraho ku murango no mwijoro. Mu gitabo ca Yosuwa bavuga ngo ivyanditswe vyo muri ico gitabo ngo ntuzu bikure mu kanwa kawe, nguze wamubirimbura ijoro n'umutaga, ngo niho ivyawe bizogirante bizogenda neza. Ni bande bagomba ko ibintu bigenda neza? Mushishikare, mwahisemwo neza, mwahisemwo Yesu, mwahisemwo neza. Hitamwo neza, hitamwo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Hitamwo neza, hitamwo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Nugupfa kwinanata sindirimba cyane. Amen, amen. Haleluya. Ivyagezwe vy'Uhoraho birimbuye. Umviriza. Ngo ababi bose uko bamera ntibabirimbura, ngo ariko baba nk'umuguruka. Ababi bazoba nk'iki? Nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'imanza, canke abanyabyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi. Hazobaho umunsi w'itandukaniro. Aravuga ati ababi bobo barafise ukuntu bazomera. Duhitemwo neza, duhitemwo Yesu, duhitemwo neza, duhitemwo kurimbura ivyagezwe vy'Uhoraho ku murango no mwijoro. Kuko ngo ababi ntibazohagararana n'abagororotsi, ngo ababi bazomera nk'umuyaga utumuka. Hariho igihe. Amen, amen. Dushishikare ishengero ry'Imana, dushishikare gukora neza. Yabandanije avuga ngo kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana he? Mu mahonero. Tubasengere, twisengere. Ega natwebwe ko tugihema, turi mu ntambara, turacari mu ntambara. Nta muntu n'umwe araresha intambara. Represent intambara warahejeje? Ntaraheza. Nahi ntambara izoshira, naha mahoro azohora, kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Kwirembo, 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 uwari kwirembo, nuko araje, Yesu araje, kandageze kwirembo, maze mwisi yagizwe sha, niho tuzobchiki wacu, koda fagukuye gupfa, atamubabaro. Kwirembo, 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 uwari kwirembo, nuko araje, Yesu araje, kandageze kwirembo. Umwami ariko araza. Umwami ariko araza. Ushishikare uhagaze neza, ushishikare kurimbura ijambo ry'Imana ku murango no mwijoro, ibyawe bizogenda neza. Haleluya. Uzohagarara mu ikoraniro ry'abagororotsi, ngo ariko abanyakibi bazotumuka nk'umuguruka. Umuguruka murawuzi? Abamaze kugosora. Abanyamuji ntibaragosora. Muraze kugosora? Dr. uragosora na rimwe? Aciye araba hasi, ibyo nibiki? Haleluya. Amen, amen.
tuzohagararana n'abagororotsi. Haleluya. Dushishikare. Hariho amasezerano meza, hariho amasezerano meza kubihanganye, hariho amasezerano meza kubihanganye. Imbere ni heza. Amen, 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 amen. Turashobora kumererwa neza muri ubu bugingo no mu bugingo buzoza. Niyo twashishikara gutya, niyo twashishikara turondera Imana, niyo twashishikara duhagararana n'abanyakibi. Nagomba mvuge kenshi abantu baravuga ngo n'abanyakibi n'abanyakibi n'abanyakibi, ngo nabandi bampenze. Tuzabe mu gitabo cya Samuel wa 2 turabona umuntu yagize ingorane, kandi izo ngorane abantu bama baziguyemwo, ariko inama nziza ziraza ntibazumve. Mu gitabo cya Samuel wa 2 igihimba cya 13 turabona umwana w'umwami. Turabana b'umwami, shengero ryo mu Kigobe, muri abana bande. Haleluya. Amen, 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 amen. Nyakubahwa pastor, ni turi abana bawe, turi abana bande, turi abana b'umwami. Amen. Wamugenda uzi kuri umwana w'umwami, ugenda niryo raha ry'uko uri umwana w'umwami. Amen. Nimba hari icyo utararonka ugira uti data ariko arabiraba, data ariko arabitegura, kuko turi abana b'umwami. Amen, amen, amen. Haleluya. Umwana w'umwami ntasuzugurika. Oyaye, turi abana b'umwami. Nama numva abantu bavuga ngo nahakenye, ngo ari n'umutima n'ukuri, nahakenye ntiyiyandagaza, nahakenye. Haleluya. Ntareka kumesa gahuzu, amen, amen. Ukajya wumva abantu batanga bavuga ngo nufuma mera nkurya nahakenye, kuko bumva karirimbo uri kuratera. Haraheze iminsi bwa bukene barabura aho bwaciye, kuko turi abana bande b'umwami. Amen. Abantu batunze uno munsi, abo twita ko batunze mu isi, ugira barabivukanye. Oya, merci beaucoup. Manu, urankoreye ikintu basi. Amen, amen. Hallelujah. Noneho mwatwinze ikiga. Mwaziganye narimerewe inyuma hose. Amen, amen. Hallelujah. Niyo navanga handa gatahanaga manu cyangwa isiga. Hallelujah. Iyi kado naje nzoyishura yindi. Abana b'umwami ntibaheranwa. Amen, amen. Abana b'umwami iciza bacishura iciza, ikibi bacishura iki. Hallelujah. Hey! Iyo niyo principe y'abana b'umwami. Amen, amen, amen. Umviriza uyu muhungu ibintu byamushikiyeko. Yari umwana w'umwami. Duhereye kuri 2 ngo Amunoni atuntuzwa no kwipfuza mushikiwe Tamari, biranamugwaza kuko yari inkumi ikiri sugi. Amunoni akamubura uburyo. Amen, amen. Abana b'umwami ntibabaronka uburyo. Ngo ariko Amunoni yari afise umugenzi bakundana yitwa Yonadabu mwene Shimeya. Shimeya mukuru wa Dawidi. Kandi uwo Yonadabu yari umuntu w'incabwenge, bwa bwenge bw'inzoka. Bw'inzoka yarusha ibindi bikoko ubugunge, ubugunge. Baramubaza ati, mbega mwana w'umwami ko ugumunanuka iminsi yose, ntiwombwira icabiguteye? Amunoni aramwishura ati, nagomwe Tamari mushiki wa Abusalomu mwene data. Yonadabu aramubwira ati, umviriza izo nama. Yonadabu aramubwira ati, genda wiryamire ku buriri bwawe wigwaze, maze so niyaza kukuraba uko umeze umubarire uti, ndasavye mundungikire mushikanje Tamari aze ampereze utwo ntamira, ngo kandi abironderere imbere yanje aho mbona, maze umubwire abimpereje niho nobijya. Nuko Amunoni araryama arigwaza, maze umwami aje kuraba uko ameze. Amunoni aramubwira ati, ndasavye mundungikire mushikanje Tamari andonderere udukate 2
aho mbona, maze aba ari we atumpereza niho norya. Maze Dawidi atuma imuhira kuri Tamari ati genda kwa musazawe Amunoni umurondere utwo kurya. Nuko Tamari aja kwa Amunoni musaza we asanga aryamye, yankira asanga aryamye, yakira igikandu akibumbabumbamwo udukate. Amunoni abona aradukaranga, yakira icyo yakaranze ko aratumusukira, ariko yanka kurya. Maze Amunoni aravuga ati bose nibataramuke. Nuko barataramuka bose. Maze Amunoni abarira Tamari ati nzanira mu cumba utwo warondeye unyihere mbone kurya. Nuko Tamari yakira utwo dukate yarondeye adushira musaza we Amunoni haruguru mu cumba. Atumuhereje ngo aturye, Amunoni aramucakira, aramubwira ati ehe mushikanje nuze turyamane. Gushikaho Amunoni yari karakurikiza inama zande za Abinadabu, wa muntu yamubwira inama mbi, ariko izo nama mbi zari zihuye n'inzara yari afise. Kenshi inama zihura n'inzara dufise, muravyumva? Satani inzara dufise arayizi. Igihe kimwe Yesu yari ari karasenga ngo agera ahantu arasonza. Satani abonye ko asoconje acaza ariruka. Nimba Satani yaraje ariruka imbere ya Yesu ashonje, vera imbere yawe naho ni gute iminsi yose? Narindira no kusonza. Amen. Ati wofata ya mabuye ukayagira umutsima nyabuna worya. Satani ahengereye umuhungu ashonje, umubiri wamukanduye, azana umuhanura. Ariko ijwi ry'Imana ryama riri hafi yacu. Naho Satani yo guhanura, ijwi ry'Imana ryama riri hafi yawe. Ndakwinginze ubu umuntu yumvira ijwi ry'Imana, mu muntu yumvira ijwi ry'Imana ibyacu bizogenda neza. Ngo nawe aramwishyura ati oyaye mwana wa data, reka kunyambika ibara, kuko bene ivyo bidakwiye gukogwa mu Bisirayeli. Reka gukora ikizira nk'ico. Aca muronderera umuti ngo mbega nanje noheza ngakwigwa hehe n'ibitetegwe. Umuntu w'Imana iyo yagiye mu nama z'ababi, ibitetegwe biramuzako. Ngo kandi nawe wowe ugotse mu Bisirayeli, uriko uravyumva? Atehenda gusavye nubivugane n'umwami, kuko atokunyima. Nubivugane n'umwami kuko atokunyima. Shengero ry'Imana, ntituze tugoke kubw'inzara, ntituze tugoke kubwo kwipfuza. Tuze tubivugane na data, kuko data atacabuze. Amen. Hallelujah. Data ntacabuze. Ntituze nimba tugomba kubabera, ntituze tuje ku mohe y'ababi, ntituze tuje ku mohe ya twebwe nyene. Muri twebwe hari umubaba muri twebwe. Uwo mubaba muri twebwe Mpwemu Yera yaramunize. Mugabo niyo waniga Mpwemu Yera uwo mubazoduga. Amen. Ibibi biva muri twebwe. Twebwe tukaraba iki ndagikore cyangwa sindagikore, ijwi riti reka mu izina rya Yesu. Hari igihe nama ngenda ndavuga ibintu binduze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubwa mbere nagenda bivuga cyane, ntibazohavagira ngo nasaze. Kuko ibibi bitubamwo. Ebagabo nimba bimbamwo maze imyaka irenga 45 nkijijwe, bamwe bazobatirizwa nabo. Amen, amen, amen. Twese bitubamwo, ariko reka Mpwemu Yera abinige bije munsi. Amen, amen. Hallelujah. Izina rya Yesu, izina rya Yesu ntirive mu kanwa. Izina rya Yesu likubera inkinzo igukingira. Nimba hari abagututse bigwe kuri Yesu. Urabizi iyo ufise inkinzo ikintu nikigushikako. Nimba hari wakubwiye nabi, izina rya Yesu likubera inkinzo ikomeye. Amen, amen.
bizogenda neza. Uyu mutipe nta nkinzo yari afise, bamugiriye inama nziza, hewe ivyo urondera ndakuronkeye inzira yuko uzokwa mu bironka iminsi yose, ariko yihutira ivy'akanya gatoya. Shengero ry'Imana, ntitwihutire ivy'akanya gatoya. Hariho abaja kwibati ndivye bagomba bazomfunge, bamupfunza agacagira ngo ndayasubiza yose nimumbabarire. Uja washitseyo turakubabarira ariko igihanura giheza. Yesu adufashe. Amen, amen. Icyo dukeneye tugisabe data. Data si umukene. Igituma abantu bagira ingorane babona base nka jewe, hariho data wo mu ijuru. Amen. Data wo mu ijuru mu gihe gikwiye ntihaguhe ivyo yaguteguriye. Hariho umuntu umwe yari karasenga, sinzi ikintu cyari kimugoye, ngo ubunyene Mana, ngo shaka ubunyene, ngo ntihagire ibintu mbarira, ngo shaka ubunyene. Yega natubwira nti aho ni Imana uri kurabarira gahewe. Amen, amen. Data akora mu gihe gikwiye. Baraganira, aramubwira ati ivyo bintu ntubikore, ati woba wambaye ibara, woba ugotse, mbega noheza ngakwigwa he? Ariko aranka, agwa muri uwo mutego. Yesu adufashe nitugwe mu mutego wa shetani. Amen. Hari icyo Yesu atubikiye. Abera hari icyo Yesu ababikiye. Abagwanisha izina rya Yesu hari icyo Yesu ababikiye. Abafise izina rya Yesu nk'inkinzo, haleluya, bazobana nawe, bazohagararana n'abagororotsi. Uwo ninde? Ni wewe, ni jewe, nimba tuvyizera, nimba atari amajambo gusa, ari bikogwa. Abera, haleluya. Muri rya ndirimbo yavuze ngo nigwo rutare nubakako kugira ngo inzu yanje ntigwe. Mbega wubatse kurinde? Mbega nigiki wishimikije? Wishimikije Minevame Kigobe? Wishimikije iki? Wishimikiza umwami Yesu. Ivyawe bizogira nte? Bizogenda neza. Amen. Iyo wubatse kuri Yesu, nimba bo kubeshera, nimba bo gutuka, nimba wo kena, kuko wubatse kuri Yesu ntugira nte? Ntunyiganyiga. Amen. Nimba Satani yo guhagurukiriza n'uwo muririmbana, nimba yo hagurutsa n'abarongozi, nimba yo hagarutsa iki, wewe ntunyiganyiga. Kubera iki? Wubatse kuri Yesu. Ariko iyo utubatse kuri Yesu, uba wubatse ku musenyi. Akazu kubatse ku musenyi ga yemwe gasa gute? Neza cyane, mu maso ni keza cyane, ariko isuri rije, inkukuri gatwaza, ako kazu uraburaho wakabonye. Abubatse ku musenyi tuduze ukuboko, ehesha ni murabe. Twubake kuri Yesu. Amen. Umugore yubatse kuri Yesu agira urugo rwiza cyane. Umugabo yubatse kuri Yesu agira urugo rwiza cyane. Haleluya. Amen, amen. Uko vyogenda kose bigenda neza cyane, kuko n'urutare twubakako kugira ngo inzu yacu ntigwe. Ubandanije usoma iyi nkuru uko vyamugendeye, mu nyuma ibyo Satani aduha nta munezero ukwiye urimwo. Amaze kuronka iryo kete yarondera, Bibiliya ivuga ngo yaciye agira nte? Ngo yamwanse urunuka. Ngo urukundo, ngo urwanko yamwanse, ngo rwaruse urukundo yamukunda. Ibintu bivuye kwa Satani nuko bimera, bidutera ingaruka itagira uko ingana. Ariko wa mukobwa ko bamuhohoteye yarabayeho, kuko atari we yabiteguye, kuko wewe yari afise Imana muri we. Nagomba mvuge ku bandi bantu, kundi muntu yahagaze neza.
akaryo karabonetse kuko yoronka ibintu byo mu isi, mugabo ahitamwo guhagarara nk'uwera. Inama z'abanyakibi arazanka, inyungu araziheba. Muzobandanya musoma iki cete, harimo inkuru nyinshi. Amaherezo y'uwo Amunoni naho yaronse ivyo bintu, amaherezo yiwe yarapfuye, mu muryango wabo hinjiramwo urupfu kubera icaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero y'icaha, ingabire y'Imana, ubugingo budashira. Mwahisemwo neza shengero ry'Imana, abahisemwo neza, wamuhitamwo neza, muntu w'Imana wamuhitamwo neza, uzogira amaherezo meza. Amen. Uhitemwo neza ku murango, uhitemwo neza mw'ijoro, uhitemwo neza uko uvyiyumviriye, uko hari ikibazo kije, wamuhitamwo neza. Nama mbona nk'abafasha kumbure bafise abagabo babi, hakaza abantu babagira ngo hewe mw'ivyo sinovyihanganira, noca ntekera nkagenda. Abandi bakaza bati senga Imana, mwijuru hariho Imana yishura. Ikindi gihe ukaje babona bose bahegeteye Bibiliya, umugabo n'umugore bahegeteye Bibiliya bagiye gusenga, kuko ari wabaye maso. Yaba umugabo uko nyene, erega n'abagore hari aho basara. Hari ugize gutya ngo nibo basara cyane. Amen, amen. Haleluya. Abo basara bisaza n'abari hanze, sabari ngaha muri MK Kigobe. Amen, amen. Haleluya. Duhitemwo neza mwijoro no ku murango, duhitemwo Yesu muri byose, twame twibuka Yesu. Nagomba turangirize muri iki gitabo ca Daniyeli. Mu gitabo ca Daniyeli turabona umuntu yari afise akaryo ko kumererwa neza, ko kurya no kunywa, agasangira no mwami. Ariko we wahitamwo gusangira n'umwami w'ijuru n'isi. Hariho abantu bahitamwo gusangira n'umwami w'iyisi. Abantu benshi bahitamwo gusangira n'umwami w'iyisi. Umwami w'iyisi muramuzi? Shetani. Yesu yavuze ngo ndabona umwami w'iyisi aje, ngo ariko muri jewe ngo nta kibanza hafise. Icompa muri wewe, icompa muri jewe, uwo mwami w'iyisi ntagira ikibanza. Kuko ivyiwe ni ivy'igihe gitoya. Nama ndabivuga ivya Shetani ni ivy'igihe gitoya. Ni ivy'igihe gitoya. Gomba urya imyaka 50, imyaka 60, imyaka 80. Uraza abantu bashikanya imyaka 80, 85. Keshi niba bakimenya amajwi y'abagore n'abagabo, niba bakibitandukanya. Ivyo nivyo mw'isi. Ariko twebwe dufise amasezerano y'ibihe bingahe bidashira. Haleluya. Numva no kwihangana iyo myaka 80 nuko ntazi nuko nzoyimara. Kandi naho ntoyimara sinoba mpomvye. Abantu benshi barakunda ijuru. Amen. Abantu bakunda ijuru. Ko mutaduza neza. Mwaje kugirana. Ndabereka kandi kantu. Abantu bagomba kwijururiza ubunyene. Banza mwiyumvire. Hera babasigaye. Ubunyene nta urigomba. Nukuri ntimurataho. Hari abarosa ngari uri karavuga ngo yubwana bwanje ntiburakura ntiriza ubunyene. None mwijuru ntibokurirayo ga. Ngo yashana abantu niribanze ririndire ndongore. Ivyo nivyo uri kuragereranya n'ijuru barakurotse. Shengero ry'Imana nukuri ijuru ni ryiza cyane. Amen.
aba barongozi batwigishije iby'ijuru ntibaduhenze. Oyaye no kuri rigomba kuza nirize. Amina. Icyo cyo kubuza ko riza ubunyene nugitegure gihere. Aha mu gitabo cya Daniyeli turabonamwo inkuru idasanzwe. Daniyeli igice cya mbere turabonamwo amajambo adasanzwe, amajambo aryoshe cyane Daniyeli yakoreyeko. Hajya mu gice cya mbere tubona yuko babahaye akaryo, bari abahungu b'impunzi, inyagano. Muriko muravyumva? Hari umuntu amaze kuba impunzi ngaha? Umuntu yo amaze kuba impunzi? Amen. Haleluya. Amen. Murayibona? Caraba hajya ahantu wahungiye bakubwiye ati twagoma ngo uze kurya kubyo kurya bya president ugirene. Wovuga ngo iki? Tewe mana uranzi. Wari wese niko yovuga ngira naje niko novuga mbere. Ko niko navuga ngo wari wese. Unsanze muri aya mahema, unsanze muri iyi kambi, none unyicarikanye n'ibikomangoma. Urabona ko ibyo bikomangoma ari byo. Amen, amen. Hari ibintu byo mwisi. Aba bagabo nabo bari impunzi, bari nyagano. Baca babwira ati rero mugabo aba bagabo ibibahimbara byari hehe? Mu byagezwe by'Uhoraho. Haleluya. Umuntu afise ibyagezwe by'Uhoraho muri we ntabona nkuko abandi babona. Ikintu abandi bagira ati iyi ni business, ndabigize gutya ntiyabibonye, ndabigize gutya noba ndamuciyemwo. Suko babona abafise ibibahimbara by'Uhoraho. Oyaye nta nyungu mbi barondera. Ya dusomye ajya kuri duhere kuri 4, igice cya mbere kuri 4. Ngo b'imisore batagira agasembwa ariko bari bafise akaranga n'ubumenyi mu by'ubwenge bwose, babahinga mu byo kumenya, bakerebutse mu by'ubwenge kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami ategeka ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye ku byo umwami afungura no ku kinyobwa cy'umuvinyu anywako, kandi ko bagaburirwa imyaka 3 ngo niyahera babone gukorera umwami. Urumva iyo promotion bari bafise, bigishwe, barye, banywe ku vy'umwami. Ariko hari ibindi by'undi mwami banyoye. Shengero ry'Imana, bantu mugiye kubatirizwa, hari ibindi binyobwa by'umwami muzonywa. Ivyo bizotuma tutanywa ibindi binyobwa. Ivyo bizotuma ibitunezera biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Amen, amen. Haleluya. Ivyo bizotuma twambara tukikwiza, twambara tukabegwa. Chawiya ibaze naho kwambara izahabu umubiri wose. Abantu bose baturaberewe, mugabo muri wewe ukumva utaberewe, umva byo bimaze iki? Amen. Kuko umuntu yaronse, umuntu yariye kuri uwo mwami, ikintu kimunezera ubwa mbere nukunezereza uwo mwami. Ikintu kimuhimbara kurusha byose nukunezereza nde? Uyo mwami. Uwo mwami yaguhamagaye. Uwampamagaye ngo ndamukorere, sinzomuva inyuma atampaye ingero. Uwampamagaye ngo ndamukorere, sinzomuva inyuma atampaye ingero. Hariho umwami yatubikiye ingero, hariho umwami azi ibyo dukwiriye, hariho umwami yagutoranije muri bajya biwanyu. Abiwanyu bari benshi, mugabo ijambo ryiwe rivuga ngo ubuntu bwanje nzobugirira uwo nzobugirira. Uri mu bagiriwe ubuntu, biguhimbare, bikunezere ko hariho ubuntu wagiriwe n'umwami. Hariho ubuntu nagiriwe n'umwami, hariho ubuntu nagiriwe n'umwami. Ubwo buntu sindabupfisha ubusa. Barababwiye iyo promotion yose.
kuri 8 ngo maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke ibinyobwa anywa. Nicyo cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Umva iyo migabo yigiriye. Imbere y'ivyo bintu vyari kumugirira ikimazi, ariko we yigira imigabo yo kutihumanya kubera ni ku kintu icari cyo cyose. Icompa ishengero ry'Imana tukigira imigabo yo kutihumanisha ikintu icari cyo cyose. Amen. Ngiye kurangiza. Ijambo ry'Imana ririko rirakurondera, ririko rirandondera. Mbega nibiki twaba twihumanisha? Mbega nibiki byo babikubuza kubuwera? Amen. Kuko twebwe abarongozi turaba ivyo uvuga, turaba uko wambaye. Ariko hariho umwami araba mu mutima. Hariho umwami araba hahandi mwijoro, hahandi abandi batanumwe akubona. Hariho umwami araba ivyipfuzo vyawe. Mbega wipfuza iki cyane? Nigiki wipfuza cyane? Nigiki wipfuriza abana bawe cyane? Bavyeyi muri ngaha, abavyeyi tuduze ukuboko, abavyeyi tuduze ukuboko. Aho mwese ndabazi ivyo mwipfuriza abana banyu. Mubipfuriza gutera imbere. Mubipfuriza kwiga amashuri menshi. Mubipfuriza kuba abategetsi. Amen. Ivyo nivyo biri imbere. Ivyo nivyo biri imbere, ntimubeshe. Nibake mwipfuriza abana banyu gukizwa cyane. Nibake mwipfuriza abana banyu kugenda baravuga ubutumwa. Muhindura amasengesho. Muhindura amasengesho. Ayo mashuri menshi, ubwo butegetsi, uko kuzogira ingo nziza, ivyo vyose niki ni inyongera. Amen. Bavyeyi dusengera abana bacu, tubipfuriza kwera cyane. Twamaze imyaka myinshi twipfuriza abana kuja imbere, ariko kuja imbere no kugira ubugingo budashira. Amen. Ivyo bintu bindi ntivyo duha ubugingo budashira. Ikintu kiduha ubugingo budashira nuko amatwiyumvira kuri Yesu. Amen. Ikintu kiduha ubugingo budashira nukurimbura ivyanditswe. Ikintu kiduha ubugingo budashira nugushira ivyagezwe vy'uhoraho nukwimvira ku vyagezwe vy'uhoraho ryari ku murango no mwijoro. Amen. Ibindi vyose ni ibintu bita mu gifaransa provisoire. Amen, amen. Ni ibintu by'akanya gato. Amen. Ndarangije. Akaba hari umva ico yosengera. Amen, amen. Cyubahiro ni icy'Imana, cyubahiro ni icy'Imana. Akaba hari umva ko hari ijambo ryamukozeko. Kuko iryakoze kuri umwe siwe ryakoze ku wundi. Ahaguruke dusenge Imana. Hallelujah. 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 Habwa icyubahiro Mana. Habwa icyubahiro wowe wavuganye n'imitima ya bene data. Habwa icyubahiro wowe wavuganye n'umutima wanje. Mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba kubabera Mana. Turagomba ku izina ryawe ritubera inkinzo. Izina ryawe ritubera inyishu. Ubwoko bwawe bugomba ku izina ryawe. Hallelujah. Ribatabara mu bintu byose. Dusenga Imana. Mana ugira neza. Mana ugororoka. Mana wabanye natwe muri iki gitondo. Ishengero ryawe ryahagurutse. Giyemeje kuzohora ryumva inama nziza. Inama nziza s'abantu bayitugira. Inama nziza ni mpemu yera waduhaye. Inama nziza ntituzibaza abandi. Inama nziza ni wawe. Wowe ugendana natwe. Wowe ubana natwe. Ishengero ryawe Mana ndongeye kurikuragiza. Urigirire neza. Uvugane naryo. Urihe guhitamwo neza.
urihe kwemera impanuro nziza, niho tuzoba turabera Mana, tunezerezwa n'izina ryawe. Izina ryawe ritumara imibabaro, mu isi hari imibabaro myinshi, ariko ngo izina ryawe, izina rya Yesu ngo ritumara imibabaro rikadutinyura. Reka izina ryawe rizogende ribatinyura, reka izina ryawe rizogende ribamara imibabaro, kuko ari wowe uzi imibabaro yacu yose Mana, kandi ndazi ko wayikoreye. Nicyo gituma izina ryawe ari inyishu. Hezagira ubwoko bwawe, bana nabo Mana, hagati yacu hakaba ari abagwaye, ubagirire neza, kuko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe rirakiza. Abaryumvirije bakaryizera bakira ingwara Mana. Niyo haba ari abagwaye bari hagati yacu, ubakize ubagirire neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Yesu abahezagire cyane.